uyu munsi nkuzaniye ubuntu budasanzwe buje kuguhagurutsa n'ibyawe byose byaremaye kuva kera, wanashaka uhereye kuva mu nda yawe wakwibarutse. Ibyakozwe n'intumwa igice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatandatu, turasoma Petero na Yohana bakiza ikirema. Ngo Petero na Yohana ngo bariko baraduga baje mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bisha birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Imana ishimwe cane. Kino kirema ngo cari caremaye kikiri mu nda ya nyina. Wumva ingene isi imeze. Ni wewe rero uyu mwanya nje kubarira ngo nawe naho ibyawe vyoba vyari vyararemaye uhereye kera canke uhereye ukiri mu nda ya nyoko wawe, nkuzaniye ubuntu budasanzwe buje kuguhagurutsa, buguhagurutsanye n'ibyawe mw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Iyi si irimwo ibintu vyinshi, ibibazo vyinshi, harimwo n'ibintu bimara igihe kinini cane. Ni wowe waremaye urudandazwa rwawe, kuva wagumye wibaza ko uzodandaza, kandi vyanditswe mu buzima bwawe ko wowe uzodandaza, hanyuma ugatunga umuryango wawe mukabaho neza. Ariko vyaranse, vyaramugaye, vyararemaye. Uno munsi nje kukubwira ngo haje ubuntu, shakira ubu buntu budasanzwe buje kuguhagurutsa urudandaza rwawe nawe ubwawe, kugira ngo woye kuguma utunzwe na twa tundi bakurungikira, twa tundi baguha kuri imikashi, twa tundi. Oya, wewe ntiwaremewe gutungwa na twa tundi. Wewe waremewe gukora ivy'iwawe, hanyuma ukaronka ibifadika. Oya, narije kukubwira ngo ni wewe promotion yanse. Kuva utangura akazi ukora neza kandi bagukota trebo, nta munsi n'umwe baraguhana, nta munsi n'umwe barakwagiriza ngo ntushoboye. Ariko promotion yawe yararemaye, barayiboshe kugeza ubu usigaye utunzwe n'agashahara nako nyene kadafashe, kandi aho bibabarije wabifashe ibisanzwe. Oya, ntubifate ibisanzwe namba. Je kukubwira ngo shakira ubu buntu buje kugira ngo buguhagurukirize promotion yawe, nawe ubwawe bukuzamure mw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umviriza, ni wowe vyanse kurangiza amashure yawe, warayize urangije ugera ahantu urasubiramo, ubu waricaye uratuje, uriko wiyumvira ingene woraba utuntu ufondafonda kugira ngo ubeho. Ariko nakubwire ngo ndaje kukubwira ngo uyu munsi Imana imanukanye ubuntu budasanzwe bwo kubohora bimwe bimaze igihe byaraboshwe, bwo guhagurutsa bimwe byari byararemaye. Hari ubuntu budasanzwe uyu munsi buje kugira ngo bimwe wari waranafuse, wari wanarahevye mu mutwe, bihaguruke kandi bigendagende mw'izina rya Yesu Kristo. Kino kirema nibaza ko no mu mutwe wacu kitari kicibuka ko gishobora gutambuka kikagenda.
kubera ibyo cyaciye kinezererwa nuko bagiterura minsi yose bakakizana, hanyuma kigatungwa no gusaba iki? Ifeza n'inzahabu. Ariko umunsi mwiza nk'uno munsi, haleluya, Petero na Yohana baraza, kirabaraba kuko cyamenyereye gusaba. Barakibwira ati we turabe, ndakunda Imana. Harimo ibanga mu kuraba amaso y'abakozi b'Imana. Petero yaciye ahishurirwa ko icyo kitaremewe kuremara, ahubwo nibaza ko yaciye aronka viziyo kiriko kiratambuka. Kibwira tumva ifeza n'inzahabu ntazo dufise, ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu, nuhaguruke. Cyo kubwira ngo nawe uyu munsi hanga amaso Yesu. Nta kintu na kimwe cyomunanira, nta bugwanyi bwomunanira gukiza. Urumva ubwo bugwanyi umaranye igihe baguterura bagutwara kwa muganga, baratevye baguha n'udushinga uritera n'utunini n'ibiki, umenga wabigize ubuzima. Oya, we ntiwaremewe ibyo. Hanga amaso Yesu uyu munsi, ushakire buno buntu buje gukuraho imitwaro imaze igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo. Mwiza muzaniye haje ubuntu buje gukuraho imitwaro, ibibazo bimaze igihe kirekire. Ibyo abantu n'ukwiyumvira batevye barafuta mu mutwe, baravuga ati iki yaramaze kuba indwara yanje, biragahera mu izina rya Yesu. Nta ndwara yawe ntiwaremerewe kuba uw'indwara, waremeye kuba muzima kugira ngo utunge umuryango, uteze imbere igihugu cakwibarutse, ugire icyo ukoze muri iyi si mu izina rya Yesu Kristo. Wowe warishe uravuga ngo jewe ubu by'amapromosiyo ngo ndabihevye ngo ndabona atari ubuzima. Oya, ukora neza wese ategerezwa gushimirwa. Haguruka uyu munsi uhanga amaso Yesu. Kujya ikirema cyahagurutse kikabaduka kikinjira guhimbaza Imana, abari bakizi bagasigara baratangara. Niko nawe uyu munsi abari bakumenyeye muri ubwo bumuga, abari bakumenyereye muri ubwo bukene, abari bakumenyereye muko gusegereza, abari bakumenyereye muri ibyo byo kurenganywa, abari birahindutse, shekera ubwo buntu bubihindura, hanyuma uhimbaza Imana, nabo basigare batangara. Numva nezerewe cyane ko uyu munsi hari ikintu wakiriye kandi kije guhindura ubuzima bwawe. Nyemerera dusengane rino sengesho, nyemerera dusengane rino data mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko uno munsi udasa n'iyindi minsi yose twabona, uko kuri kijya kirema hariho umunsi umwe wari waranditse ngo uzogihagurutsa abantu bose batangara. Ndagushimiye ko ari uno munsi uje guhagurutsa ibya mwene data wundi. Ndagushimiye ko uno munsi uje guhagurutsa ya promosiyo yari yarafubye. Ndagushimiye ko uno munsi uje guhagurutsa kwa rudandaza rwari rwarahombe. Ndagushimiye ko ari uno munsi uje gutanga ya diplome yari yarase kuboneka. Ndagushimiye ko uno munsi uje gutanga ya visa yari yarase kuboneka, uyu mwana aje kwiga nk'uko byanditswe ku mazina ye. Ndagushimiye ko uno munsi uje gukiza, uje kwishyura bya bindi byari byanditse ku mazina yacu, ariko isi yari yaramugaje, isi yari yararemaje, bigatuma aho tubaho nk'abatariho, umuntu gupfa ntapfe no gukira ntakire. Oya, biragahera mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko uyu munsi uduhaye itegeko ryo kuva hasi tugahaguruka, n'ibyacu nabyo bigahaguruka. Ndagushimiye ko hagurukije urudandaza, ndagushimiye ko hagurukije iri shuri, ndagushimiye ko hagurukije iyi promosiyo, ndagushimiye ko hagurukije amagara meza, ndagushimiye ko hagurukije ubu buzima bwiza mu izina rya Yesu. N'ibindi ntadondaguye bya mwene data na mwene data wundi. Urakoze Mwami Yesu ko bikoreye guhesha icyubahiro, amashimwe, icyubahiro n'inganji n'ibishize ku byawe urebe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shakira ubwo buntu buguhagurukije kandi bukaguhagurukije n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.